Yes nuko bakunzi ba Igozen TV umusatirizi ndagarutse niteka ntangere ntangura ndabaramutsa ndanabifuriza kumburi amahigo n'imigisha mu banyu no mu vyanyu mu kiganiro cyacu cyatubamenye tukaba tugarutse kumburi ku buzima bwaranze icamamare mu mudiho wa reggae ari we Lucky Dube aho ari we atugarukanye kuri uno munsi mu kiganiro cyacu cyatubamenye. Anyita uko ushaka nyita umusatirizi akaba ariyo mazina yanje sanzwe nkoresha mu kazi kubu promoter nkaba nkurira ikinyamakuru Igozen TV gisanzwe kiri mu gisagara ca Gitega nuko kuri uno munsi w'igenekerezo rya 30 ukwezi kw'icumi umwaka wa 2023 akaba ariyo munsi kumbure tugarutse kugira ngo tuganire ku buzima bwaranze icamamare mu muziki w'umudiho wa reggae ari we Lucky Dube aho no kubwira ko uno munsi ari umunsi wa mbere ndetse ari n'umunsi wa mbere urangiza uku kwezi kw'icumi umwaka w'2023 nuko ku munsi rero w'ejo w'igenekerezo rya 29 uku kwezi nyene kw'icumi umwaka w'2023 mu kibanza ciza ca Moria Best House ikibanza kiri mu gisagara ca Gitega ku masanganzira neza na neza ku ikaburimbi uteruja Ingozi aho bita kwa Polinari niho Amahonja Music Present bateramisha abanyagitega aho no kubwira ko Short Number yarahari Baxi from Buja yarahari ndetse na band yiwe bashoboye guteramisha abari bari muri ico kibanza ciza ca Moria Best House ndetse banaririmba n'indirimbo zitandukanye z'umuhisi Lucky Dube aho no kubwira ko cari n'igiteramo cyo kwibuka umuhisi Lucky Dube aho no kubwira ko ico giteramo cari cyafashwe mu mugongo na Fenakobu aho hirya no hino hari kumbure ibiranga Fenakobu. Kuruno musi rero w'igenekerezo rya 30 ukwezi kw'icumi umwaka wa 2023 niho tugira tugaruke neza na neza vyimbitse ku buzima bwaranze icamamare mu muziki w'umudiho wa reggae ari we Lucky Dube mu gasagara kitwa Ermelo kari hirya y'ibirometero 150 uva mu gisagara ca Johannesburg aho benshi bahazi nka Joburg mu gihugu ca Afrika y'Epfo niho haja kuvuka umwana w'igitangaza w'umuhungu maze avukira mu muryango Kenye kubwo kumara imyaka itari mike muri umuryango bataronka umwana niho igenekerezo rya gatatu ukwezi kw'icenda umwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 964 baza kwibaruka umwana w'umuhungu maze bamwita Lucky nkuko yari nk'umugisha kuri uwo muryango. Lucky rero ari we Lucky Dube yavukana n'abana babiri ari bo Tandi hamwe na Patrick nuko Lucky Dube amaze kumenya impano yiwe kwa umuziki niho yafatanya n'abandi banyeshure bigana maze bakora band yaje kw'izina rya Skyway Band aho uwo mugwi waje kumenyekana mu karere nka kose ka Ermelo ndetse no mu yindi micungararo yo muri ico gihugu. Nuko mu nyuma yaho Lucky Dube aje gukora album n'umugwi yaririmbamwo waje kw'izina rya The Brothers mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 980 niho Lucky Dube yamenya abaririmbyi batandukanye nka Bob Marley, Peter Tosh bituma Lucky Dube na bagenzi we bava mu mudiho baririmbamwo wa Mbakanga bimukira mu mudiho wa reggae. Mu nyuma niho Lucky Dube yava mu mugwi The Brothers maze aza gukora ku giti ciwe aho yaririmbye indirimbo zitandukanye avugamwo politique ndetse no kuririmba kwikumirwa ry'amacakubiri afatiye ku rukoba aho byari biteye ubwoba n'agahinda muri ico gihugu ca Afrika y'Epfo. Album yaje kw'izina rya Garukira abana bato niyo album yamumenyekanishije mu gihugu ciwe ndetse no kw'isi yose. Nuko mu ndirimbo ziwe Lucky Dube yagiye aririmba afatiye kwikumirwa ryari ko ribera muri ico gihugu ca Afrika y'Epfo byaje gutuma amenyekana cyane ku rwego rw'isi ndetse biza gutuma akorana n'izindi ndirimbo n'abaririmbyi batandukanye harimo nka Sinead O'Connor, Peter Gabriel na Sting. Aho no kubwira ko Lucky Dube yagiye kuba umuririmbyi w'icamamare ndetse aba n'umuririmbyi w'icitegererezo gushika n'uno munsi. Mu mwaka wa 2007 ukwezi kw'icumi niho icamamare mu muziki wa reggae Lucky Dube yitaba Imana aho yitavye Imana amaze imyaka 43 asiga abana ndwi. Mu nyuma y'urupfu rwiwe indirimbo ziwe zaragiye ziravugwa ndetse mu mihingo y'isi yose aho no kubwira ko indirimbo nka zose ziwe yagiye aririmba indirimbo ndetse zifatiye mu buzima bwa misi yose aho yagenda aririmba ku bijanye n'ihohoterwa ndetse n'igaruka rindi kandi gikumirwa ryafatira ku rukoba aho byari ibintu kumbure bigisibije muri ico gihugu ca Afrika y'Epfo.
ariko rero wewe ufashe akanya n'akaryo ko kudutega amatwi kuri Igoza TV, ndagusezere ndakubwira ko umusatirizi agukunda cyane, aho no kubwira ko ejo canke hirya y'ejo naho tuzogaruka ku yindi nkuru yaranze ubundi muririmbyi, aho no kubwira ko kandi kuri commentaire wogaruka ukatubwira ati nubuhe bundi buzima ukeneye kumenya ku muririmbyi wakunze. Igozen TV.